iyo uri umuntu adashishikara ntacu ugomba kwitega kuronka ku Mana, kuko wamubivamwo igihe isaha yawe yo kwinjira mu mugisha igira igere. Ngo kuko mwazigamye ijambo ryo gushishikarira muri jewe. Bantu b'Imana, muri tante, turi tante, turageragezwa, murakwegwa, muri solicite hirya no hino n'ibintu bibi bibarondera, bishaka kubanyoha, bishaka kubabufa, bishaka kubatwara mu nzira mutemera. Uyu munsi muri kino gitondo twakoranye, hari abo tutarikiri kumwe bahitanywe n'ivyo bintu bimaze iminsi vyabahitanye. Ariko kuba wicaye ngaho muri kino gitondo, suko utari umujene nk'abandi, suko utazi aho akaguru bagatera neza, suko ivyo byose utabizi aho vyashushe. Ariko kandi naho rimwe na rimwe wumva umenga nawe urashaka kuba mu vy'abandi barimo, ariko washishikaye ijambo ryo gushishikara, wakomeje ijambo ryo kubandanya mu Mana, hagira ibintu utera kagere. Hari igihe Imana iba yarabiguhejeje bw'inyota, ariko hariho n'abakiri kuri faze yo kubikunda, ariko bariko baravyiyaka kuko bashakira ijambo ryo gushishikarira muri Kristo Yesu. Hari igihe umara imyaka, hari ikintu witeze utarakibona, haleluya, ugashishikarira ku Mana, ukagira ibihe byo kukekeranya Imana, ukagira igihe cyo kwibaza ngo mbega Imana irankunda n'inkunda, ukagira igihe cyo kwibaza ngo mbega Imana ivyo ivuga n'ivyo sivyo. Muri ico gihe cawe cyo gucanganyikirwa, Satani akaza akagupropose ama solution, nawe ukavuga ngo no, ico nzi ni kimwe, nuko mu ijuru hariho Imana, naho itobinkorera, naho itobinyishura, sishobora kwivumbagaza mu vyondo. Uravyumva? Inzira nahisemwo yo kujana n'Imana, ça c'est la parole de la persévérance.